gakati wowe nawe ntuba usanga ari umukobwa yagize yatama yaciye kuvuga ati asohoke ega mwe nimwe mwiyicira deje ni gute ubusukisha umukobwa musohoka utaragira mariage nyamba ashaka gusukisha so abavyeyi arabafise canke narondera amahera yiwe yigirira amabezo yiwe aya mabezo utegereza kwikorera iwawe kibazo bagabo mufise murakunda kwiyumva ko muri superieur jewe ndi superieur mwama mufise comment dire mwama mufise akantu kukumva yongaya tu vois that's why sibiza ko umukobwa aja hejuru y'umuhungu nubwo bishika des fois kuko mwebwe mufise muri caractère mufise ikintu kuja hejuru muri abagabo se niyo mpamvu tuvuga ati muri mitwe yacu kuja en relation n'umuntu ni nama gift ariko nayo nyene arakeneye ari ari inside muri ivyo rega nayo nyene utazitanga urumva birenkwi muri ivyo kuko biraryosha urukundo biranarukomeza no kuvuga mu gihe ntabikoze utabishoboye naho yovuga ngo bahonge vyinshi munanje nicare ndabige na ndabironkemwe yes donc bibahe je nanje bisanze yondi sigura ngo bakunde and then je ndicaye barabinzanira abakobwa barahari batura amahera canke bagagira truc and then bakacarijana ku muntu akunda kana kitegetse kushiki mbwa ari kera témoignage ngo bikora Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Town ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ngira gutya ndakuzanira inkumi nziza mu gisagara cya Bujumbura. Barabizi. Benshi aramaze iminsi bidoga bambwira bati amwe mu mafoto amaze iminsi asirikira cyane aca ku marezo sose. Twiyumvira ko bano bigeme mu minsi bazoshobora kubashira ku mapankate bakoresha ama publicity agiye atandukanye. Niho n'umunsi nashobora kuguterura nashobora kukuzanira hari imbere za kamera. Sinzi ngo ndahera uburyo canke bubamfi. Ariko reka mpere hari kuva hasi araberewe nuko cameraman wanje tokwemera ngo abereke ikirato yaje yambaye ukuntu ya ariko aramubona kuri portrait n'umukobwa ari mwiza sana ndakwakira cyane mar ndakwakira nanje muganwa umeze neza ego abantu bose yumvise muganwa abaza ati ibintu azana ntibiba bihobaho ndize ndakuzanira Mariette mbashaka kumenya kubera iki Mariette arakazina gasona bien muga marmar nako arakandi kazaga en fait Mariette niryo vyebanyise actually kandi riraryoshye but marmar ni rirerire donc Mariette rirerire ndarica nzizana marmar kandi before narakunda film ya marmar kandi bararinyita rica rirafata nuko hari undi muserieuse sana baramuzi akunda kuba ukuntu honye nari karanda bagira twenge vyonyene muka Perle karibu cyane kuri Magic Channel. Nari ndisiru gutegereza gutwenga kubera hari ukuntu umuntu aba yireservye mugabo bikanka tu ariko umeze neza. Sawa nawe. Ku mutima no ku mubiri. Hari akantu kera tukiri muri abaciye muri Sunday school baca bavyibuka hariya no baza kuca bambwira baratubaza ati mwaba mukomeye he ku mutima no ku mubiri niko bategereza uvuga urakomeye hose du cœur du corps man nuko ndakubwira ko ni zino nkumi zibiri muri agence iwacu beauty ladies hajya nuko mama yes bashaka kumenya rero tumaze iminsi tubona benshi bazana zino agence ariko yiwanyu irafise ubundi buremere irafise ukundi kuntu yazananye inguvu publicité yayo yonyene ukuntu yatanguye gusirikira atabikorwa byinshi turabona mugabo ikarengana abantu bose bakaguma bayibona iwacu beauty ladies amafoto arengana iki kubera iki kuja muzijya nguvu kujya kose mushigikiyo n'abantu batandukanye n'ivy'abandi canke imwe murafise akabijya kiwanyu kugira dushye kuba turiko turakora uku sama agence yose yakora uku kwera hari ama agence manche ariko ntibishira hanze tu vois
kandi iwacu ifise objectif ifise objectif maybe iratandukanye n'iz'abandi c'est pourquoi tuko turashiramwo inguvu dushoboye zose so twaje muri uyu muvuduko kugira ngo twidifferencie toujours on aime la différence ouais la différence no c'est kwishima but c'est juste que encourager les gens to make difference everywhere yeah yes muba mushaka kwitandukanya mukore ibirengeye by'abandi mukore ibitandukanye n'ivy'abandi nuko Perle bashaka kumenya wewe vyakiriye gute zimwe muri commentaire wagomye uronka abantu benshi bagoma aho uciye hose bagoma bakubwira ibi biri no muri bimwe umugenzi wanje twashoboye kwicara turiko turayaga bisanzwe nk'ama journalist arambwira ati ijya ntuzeyi iwacu beauty ladies wayibonye ndambwira ati ambwira ati none ijivahe bahora hanze na ba diaspora ati hey diaspora Perle bashaka kumenya zimwe muri comment washoboye kuronka nawe hamuvuga ati ego satuse ama commentaire yatari sa nabirenze gusa nyene tuko turaza ni buke so dushaka kuri objectif nyene dushaka gushikako nuko reka hariya tubandanye kwa marmar mbashaka kumenya hari byinshi benshi bamaze iminsi bavuga aho nako biriko birasirikira biriko bica mu gwaruka maze iminsi bidoga bavuga bati urabona ko ugwaruka riko rafata urundi murindi na cyane cyane mu bijanye n'ivy'imibano canke ivy'inkundo uno munsi debashaka ko tuyagako mwebwe muraba jeune umwe wese muri mwebwe arafise umuhungu bakundana vy'ukuri mu maranye igihe ariko arakenya kanoti n'ikibazo sikirenga haciye haza ufise umufungo ufise amafaranga afadika hajya ujya mukobwa aciye ava hakaja kujya muhungu abahemutse canke abashatse kuvuga ati reka nanje nje kurondera uko urabona bimaze iminsi n'abavyeyi bamaze iminsi ariko barabivuga ati bana bancu ntibagifise umutima nk'uwa kera bashaka kumenya kuri marmar wo vyakira gute ubundi singira mvugira umuntu wari wese ako kuri jewe wari usanzwe ufise ubukenye ufise impamvu wamukunze hamuhuye n'utunze nayo ufise impamvu mukunze donc mu buzima hari balance so tu balance ahanini nibaza yuko utoraba ahanini financièrement bien physiquement kubera ko ivyo ni tic-tac yes voilà l'apparence est trompeuse donc gisigura ngo uyu munsi arakenye ejo aratunze yeah ariko je souligne bien nta muntu akunda ubukene oya aho na Perle aratanguye kugutwenga kubera ko waba usanga uri kugwa muri hahandi wa mukobwa caja listen ndiko ndazi yeah nta muntu akunda ubukene okay nibaze ko nawe uri ngaha ntabwo ukunda ubukene yego waje kurondera witeza imbere yeah so kuko umukobwa aja ku muntu akenya kandi wanka ubukene ni donc tuja muri hahandi wo kumva yunda mukunda nga nta mahera agira kuki muga kaza kuki tu permets que ce mot existe juste soit travail soit rondera uryo ushaka reka kugira amahomor reka kwama wilamanta ntayagira muga ntaco ndashindiriya why one day niyo wagira erreur uzofise raison mon mec nta mahera agira so that's why nagiye kururya no Kyoto yarondera nakubwiye bigwa hahandi voilà niyo mpamvu je comprends même pas ukuntu umuntu donc ushaka kumva yuko ndi ku muntu akenya mugabo wowe urashaka amahera okay la uzosanga uri kuramubesha soit wewe buriko murabeshanya kuko wowe intention ufise ntuzofishitseko oya ariko Perle yakubwiye ati kwereka nawe utoyarondera rega muba mukundanye voilà kuko nawe uja mu rukundo utarayaronka oya hapana ivyo oye ubukene kuri mwege niki kuri 0 francs cyane 0 francs donc ya two tuvuga financièrement je crois ushaka kuba udafise amahera yatari ufise amahera kuri abayabaye uno munsi hakaca haza uruta rega uno munsi ariko quand même kurarondera ubuzima voilà c'est mieux ko umuntu agenda kuri level yiwe voilà c'est mieux oya mugabo uvuze kuri level rega Perle hari ariko aragisigura avuze ati mwe muri ko muvuga ubukene ubwaye kwiro ko uno munsi tuvugana ukuri nta mibiri ko biraba muri ko murabibona umukobwa je turashobora kuba dukundanye nanaka
imyaka 4 canke 5 même 7 ans uravyumva mugabo akaba abona ati moyen financière za Kenti zirafise ahantu zigarukira ego il est vrai mugano wa Kenti arankunda urampaye ayisuko du mois canke habaye anniversaire akotiza ejo hakacaza urusha jewe ufise bwa buryo bwinshi kuruta nico pera ariko aravuga ati wowe nawe ntwavusanga aramukobwa yagize yatama yaci kuvuga ati asohoke ega mwe nimwe miyicira deje ni gute ugusukisha umukobwa musohoka utaragira mariage nyamba ashaka gusukisha so abavyeyi arabafise canke narondera amahera yiwe yigirira amabezo yiwe aya mabezo utegereza kwikorera iwawe okay none wewe vyakunaniye kubikora none ubundi nawe no listen oya aho quand même tuba tujigiye muri du genre ntumufate neza kuko utamufata neza ubundi azomufata ubishoboye yego ubishoboye ni bon utabishoboye naho ni mwakundanye kugira use neza voilà c'est ça le truc mugabo nibaze yuko ciza kandi canke muganwa nibaze yuko vyiza muse agendere kuri level yiwe wa muhungu wereka kura umukobwa mutanganya level kuko azokwica for real par exemple nk'ubu jewe ndaganya plus que toi nzokugora cyane ukazu uri nzu hitamo gwa rukundo nivyo vyo yari karavuga nimba uri capable yo kubikora ivyo wawe je turashobora gukunda no office imodoka ja time office voilà ariko nucunyo brija ngo cagitura bari je ntegerezwa kukigura nivyo père rero karavuga nga ariko mu gihe wowe nati sawa uno munsi ndashobora kuronka de plus que ivyo Kenti yoronka urashobora guma mu rukundo nanje canke ni haza wa wundi uzoca ugenda kibazo abagabo mufise murakunda kwiyumva ko muri supérieur jewe ndi supérieur mwama mufise comment dire mwama mufise akantu kukumva yongaya tu vois that's why sibiza ko umukobwa aja hejuru y'umuhungu nubwo bishika des fois kuko mwebwe mufise muri caractère mufise ikintu kuja hejuru muri abagabo niyo mpamvu tuvuga ati muri mitwe yacu tu vois rero iyo ngize byinshi kukurusha bibi kibazo you know c'est vrai urukundo ça existe kandi ruri fort mugabo ntitwibagira ko twaremanywe caractère no turi musi ya uko twoba tumeze ko tegezwa kuba musi y'umugabo ya rero sintahura pero yatanguye no kugutwenga ya byanse arindiriye mukanya kwishure agiranyice mugabo for real ivyo ndiko ndavuga nivyo ni ibibazo bice bigaruka bikaba nta miki anakare ko arangura ta miki tu vois aya majambo mashara mu bakobwa tu vois so please raba level ushaka kubamwo abari yuronderamwo umuntu tamunose nabo urondera akazi ukore iyo level turashobora j'insiste père hari yandazagira ariko aravuga ati mume mukanya ndamwakire na je turashobora gukunda na Mariette tukiri twese kuri niveau standard isanzwe arivyo biriko birabuno munsi ugasanga umuntu bakundanye kuva 2019 gushika 2023 bakiri hamwe mugo umwe 2024 aciye abona uwundi ciye mbona père raja fisi note Imama hariya nta chakimaze na kwanza chatangura kugira amargima chatangura kugira ama excuse ntakimpa ayo nkeneye ntakinsukisha comme il faut ansukisha mu kinama nategerezwa kwisukisha muri niwe yagushira ivyo bintu takujije kumuvugira cyane niwe yagushiriyeyo okay yaje ubuzima bw'iwanje ubuzima bwe you know bad girl actually bizurukundo c'est pas trop mugarakunda quand même abahungu nibo biyicira zigituma none wewe uraje umukobwa ukuramumenyereza ama gift ari high kurusha n'amahera wowe ufise wowe kuramugurira ibintu kandi nta mahera ufise kuramubesha hasi gusa uwo mwegeye ukamubwira ati nta mahera nifitiye basi ama ego sinase yuko yoreka kuguha gift canke gusa quand même bikwiranye n'amahera afise kandi apana kuyimumenyereza tukai dutinya kakagaye rega mutugaya oya ega none gusohokana kuja en relation n'umuntu ni nama gift ariko nayo nyene arakeneye ari inside muri ivyo rega nayo nyene utazitanga urumva birenkwi muri ivyo kuko biraryosha urukundo biranarukomeza no kuvuga mu gihe ntabikoze utabishoboye naho
Kent mwavanye mu buto murakundana mugeze kure arakuzi ngene umeze arakuzi impamvu itumye ahinduka ahubwo shima Imana kahindutse mutari abana harya n'aba yarahindutse aba duko yarasanzwe ameze voilà ni wowe donc urabona le ingene temps ameze ça révèle la vraie personnalité voilà donc wewe muha umwanya niya parvena guhinduka kubera ko you don't have anything uwo sigwa ahubwo shima Imana kagiye erega hari no benshi bavuga ati suku resista gusa ntagiye kubera amahera yarasanzwe abishaka kugenda kubera ko abonye umva yararindiriye occasion yukuvuga ati ndabonye amahera nimwa ndagiye nukuvuga bakubisura shaka kurira sinahura umuvoila kuko sinahura umuntu ashobora guma kuri stand hadashaka and then akayigumako one day azoyivako arashobora kuyiguma ko avuga ati ndabona imbere ejo ni heza biravana na vision uwo abakunda uwo abashaka kuguma donc uwo ni gwawe ariko utari uwiwawe azogukunda imyaka wanashima agakunda imyaka myinshi antiko turaza amakouple menshi yavanye kandi amaze imyaka myinshi bavanye 0 franc ya ega murashaka kuba hayone babeshanya ushaka kuba mukundana n'umuntu atakintu dose yayo kiri entre vous urumva kaje usanga nyene ni first time urumva wewe naho simbu rodusohokana wawe wa vrai arakurindira arihangana vyose ibintu vyose kubera bagukunda none urukundo niki ariko nubwo muri ko muravuga uko Mariette urabona ko bimaze iminsi banavuga bati la plupart yabo usanga ari babakobwa binashika iki yari karavuga père je namumenyereje ivyo ntashoboye arabonye ejo canke hirya ejo ufise vyinshi ashobora kuvuga ati reka ngende kubitora hari ndabimuzanira wundi ndamukunda arabyaye no way nanu birunze oya no actually no kumastati simbizi umuntu nkunda kwibonako iyo bavuga ngo bahonge vyinshi munanje nicare ndabige nani ndabironkemwe yes donc bibahe jira njabisanze yondi sigura ngo bakunde and then je ndicaye barabinzanira abakobwa barahari batura amahera canke bagagira truc and then bakacarijana ku muntu akunda kana kidegetse mushiki muga ari kera témoignage ko enguye connais la personne man umuntu yankunda yamaye kado yanditse ko love kandi nanje nayisanze mu misi iri imbere kwenda kumuraba ndavuga shari kandi akamujanira kandi aciraho ubiriza ndakamwambika uyu yari mu diaspora sesi yambuhunde yarari no manage ari na moche cyane vraiment ntiyari umuntu wa dance shit nubu ndabyibutse ndavuga nako kundoraba yari moche sulinza yari moche anyways so ntaco ko kumumenye gusa ntaco mugabo sinayinzi ko mission hasi yacu basi muri kino gihe vyaba bigihari ubu unye barakuvako carrément bakabandanya ubuzima bakabandanya des projets ubuzima bukabandanya ngo ndatoye ndakuzanira ndashaka kumenya wo iyo situation kigushikira situation irashitse urabonye ati ego il est vrai yakampaye mugabo ntigeze ugatwarira uwundi muntu umutima wawe yumva gute mu mutima nyumva gute nanumvise mbabaye ko hari umwe mbabaje ako n'undi ndyoheye yes hari umwe mbabaje ko hari undi ndyoheye ndavuga okay bwa j'ai pas le choix donc du coup ntegereza kubikora ici muga quand même nari nkiri muto cyane sinari kwandika ndabikora aho nyene urabona ko nivyo biriko birashikira generation y'ubu uno munsi arashobora kubavuga ati jewe ku rukundo ndamukunda mugano wa Kent sishobora kureka kumuha wewe akazi wakabitora kwa Mariette pera kaca binzanira je kubera ko arazi ko nkunda muga je nzoca ndabibona gute nzoca mbona kumenga ari karansi nicinga ari karanci nyuma mu gihe we uyu agiye hariya kubirondera shirizo zirabinzanira Sinabinzanira ndumva ni deal komeye mugabo si nyimba bishika abakobwa bakaba bahari
ba je sais pas si muriko murakora ibintu vyiza mugani baza ko mufise objectif muriko murabikorana. I don't judge anyone kuko afise the reason why ariko arabikora tu vois. Donc nimba préfère ati je umuhungu wanje ategerezwa gutera imbere reka ndamushakisha hejuru no hasi. Ashavuga ati je mpuye niki boss reka ndabuko tubigenze you know. But n'urukundo rukomeye for real. Nimba parvena gukora ivyo bintu. She loves you. Tukiraho nyene urabona ko nubwo muvuga ati hariya Berle waravyanse nivyo nawe carrément aravyira nivyo bizana voilà nivyo bizana babakobwa bavuga ati bariko baja mu bashuga dadi babandi ikibazo mfise umuhungu mukundana aragupermeta gukora ivyo bintu mwamwa bivuganye erega we uri kubikora kugira umusove muga ntavyazi umusove gutagira apfa mugabo ntavyazi nga oya oh lord atavyazi ba je sais pas si ko je nabikora mugani baza ko erega hariyo nababimenya kabura uko erega ndashobora kubibona nkabona ko nkabona ko onaje guys hajya ugumuganda kugira ibintu nibiki amasentiment yahera mugana ndafise ikibazo amasentiment none wowe gumumwibira kwera iki kandi uraryohewe urya buri kumwe kuri amwibira sinico ufite uwo nawe ugiye kuyarondera ko azo gusaba ibintu du genre tu vois ntashobora guha gratuitement none voilà kuvuga gute you see azo gusaba ibintu uzoyemuha agusabe muja mugende tu vois murasohokana bien sûr kuri wa muhungu mugira ama trip erega bomye kite bro erega nawe nivyo ariko ashaka gushigikira uriya muhungu ntazobibona ntazoronka uko naja kubivuga kubera ko barasohokana kandi arisirira ati jewe sindi umutware za Van Beach jewe sindi umutware za Maribuhe mugabo agarutse de retour aranzanira yandi make akabwira ati sheri mugano akende kandi ukamenye yakuwe voilà kai ntaco ndi buvuge ndabeshe père kugira urukundo rumare rube nyene that bisaba yuko habaho sincérité ukavugisha ukuri ukamubwira je bimeze gutya nyamba mukurondera murondere urumva gusa pana ngongo none nk'ubu dufate muragize nk'aka trip muragiye muri vacances uri kumwe n'uwo wundi urumva hama ukamarayo dufate igihe umubwira ngo wagiye uri kumwe na tantine oncle chéri oncle deux personnes niye mwagiye en famille aussi bigaruka hahandi nubwo biriko biragaruka hahandi yaruhisha kubaho mu buzima bwo kubesha erega suzima bwo kubesha kuri umwe yego uwo nyene abesha uraruhisha gahari ya mermango we yatwemerera ati nimba umuhungu atazoba biza nta kibazo bazobona bamuzanira en fait voilà mugabo en fait bikica kigorana mushe en fait ikibazo gihari none azokwama bikora gushika ryari azogaruka ameze gute warugo azogwinjira yarabaye umukobwa ameze gute si even if nubwo umuhungu atazoba biza burya kuba fréquent n'abantu benshi birafise ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu peu importe ubibona utabibona uvyumva utavyumva biragira impact wibaza yuko hoho ayo mahera gutungisha that's true we wibaza ngo ni uramuzaniye uragize iki actually ntaramba des fois donc usanga je sais pas nyimba biba biririye n'ama esprit mauvais je sais pas mugabo quand même hari ukuntu mengo biba je sais pas Tiny jamii dogo yabajya abavyeyi baheza bakavuga ati utu twana duto tuguma tudutwara abapapa biwacu mwe vy'amayisakira ku ma Snapchat ati batumariye badutwara abagabo barabatwara madame mugabo ya quand même nibaza ko en général yuko je sais pas abiza atabizi nabaza ko atari ikintu ciza zimwe muri commentaires zagumye zigaruka hariyo abakobwa bagumye bavuga bati mbega ko bagumye batwagiriza twebwe abo bapapa nabo muzosanga ari bo baza kuturondera twebwe nimaza ko batunatuka n'abakobwa nta kosa ryabo kuko nabo baduhagarika mu mabarabara nabo badutelefone nabo badusifura ama Range Rover yabaduhagarara imbere nta numwe asaba lift nabo bazi
so nibaza ko batodutuka canke ba sindimo kwa meme mugari baza ko batotuka abakobwa ntibajajinge ku bakobwa Yes. mugabo Pierre we yakubwiye ati nawe abakobwa barafise uruhara hari yuko yuko kuko bahagaze baronse nta demande muntu n'umwe bigera baterura ngo bakidnape Voilà. bamutware basura ko bemeye ivyo bavuze sindi ko ndabajija Yeah. arashobora kuba afise ingorane yatumye agira ivyo oye Mm. mugabo ubundi oya bivuge bivuga ubundi nawe uba washizemo part iwawe harimo agapark iwawe mugabo hariyo nabo sinzi ko bibaho sinzi ko ari mu mafilime canke hariho bamenasa n'ubu ugasanga n'umuntu agukoresha usanga uri umukozi akora kumenasa ko kwirukana ubonye abigiyemwo birimwo umva arafise pourcentage nini kurusha wabandi arahohotewe yeah that's true ariko ntitwibagize naba bakobwa nabo bamaze iminsi bihagarara ko mutuvugira ngo ko mugomvuga twebwe ntituzava dusanga ngo bari bo batwirondeza ngo rega baranatubona kijya mama ariko aravuga ati none zimwe doka sizo zabo zihagarara abantu bose si bamwe antuka nibaza ko hariyo ababa babishaka hari n'abandi babagwa mu nga piège ariko bundi sheri n'abakobwa babishaka tugenda sheri tureke kwigirisha kumva umengo tugira twigire aberanda sheri baba bishaka abakobwa barashaka amahera why abakobwa barakunda abantu babitaho rero ubu ntibakiraba voilà ubu ntibakiraba ngo umupapa cyangwa n'umupapa kuko nabo basigaye baza bakibagira ko bafise famille bon en fait uko baje batwereka natwe dusanga ariko twabakiriye uje unyereka ko umengo nta famille ufise kandi ndabizi ko ufise famille tuzobana tuvuga ati we nta famille ufise uri cyanduka muco so nibaza yuko don't judge anyone bose baza bameze kumva ababibona akabona ati uyu uko biri kose ndabona ko ari mu mari afise n'abana tungana Murashira muko muranavugana ntigana mention na sa famille mamuri ailleurs no ni cyaduka n'undi muntu so yeah nibaza ko soit ubibemwo soit tu quittes soit ubibemwo ubizi soit ubivemwo it's all about choice you know umvuga wowe urafise choix yo guhitamo ico ubona muri ivyo bibiri ico ushaka mu buzima bwawe byose toujours il y a le choix nuko yeah mbere yuko twinjira mu bindi zino nkumi mwebwe nk'ikintu mubahanura ni ikintu nyabaki ko urabona ko akenshi biguma vyafecta nubwo zijya ngorane tuza gusanga ego ntitwojanjiga abakobwa gusa mugabo nka 80% urabona ko ama consequences menshi agaruka ku bakobwa abavyeyi bidogera babakobwa ndetse n'abahungu bacu bavuga ati abakobwa bacu nta mutima bakigira uramukunda ukamugira byose muga aguma afise agatima ko kwiruka muri vya bishuga dati ibintu bitatu mwebwe mushobora kubahanura bano bigeme n'ivyahe nibaza ko ikintu kitujanisha mvuge cyane okay nibaza ko ikintu cyambere gituma reka mbwira en general ko nanje ndumukobwa bitarashikira nanje ntushikiye n'umundi cyambere kidutuma tugenda niko ko turakenye tukeneye amahera nibaza ko ata muntu yokunda umushikadadi abayikuriye antuka si umujene mwiza bavuga yu asa neza oya nibaza yuko c'est vrai hari amuhura maybe ugasanga bafise ama emotion bashobora guha urukundo muga nibaza yuko hani atari ubwo bitari byo baba bashaka for real rero kubwo bukene butugejeja kubwo bukene bushobora kuza bugatuma dufata amashuri tutari dushaka mu buzima ese twokwiyumvire natwe tugakora ese twokwiyumvire ko natwe ivyo bafise natwe twobironga ndafise akantu nigeze kubona kuri IG kavuga ngo don't marry a rich man be a rich man don't marry a rich man just be a rich man it means like reka kuba marié n'umuntu atunze ba uyo muntu atunze wewe ubwawe yarondere nawe untunze nibaza ko ico kintu cyambere kizoduha amahoro de plus ariko des fois dufise amashwari bizarre
nyimba baracuruza inzu ubuzima bwawe bwo kutaziye kwigera ukora sha bamora abashuga daddy No. papa le choix for real hari abakobwa mu buzima kubwa ati jewe nkora jamais I want to be cool sexy and nzomenya uko j'adore yeah barahari kimwe pera so yareka abone ntindi shwa bafise ati umwe wese ubukobwa barakuze ntawe bafata ku nguvu pera vuga kandi mvuga ubundi hari ikintu utanguye kukimaramo imyaka myinshi uraba addicted urumva nabo nyene nta muntu n'umwe yokwigera yashaka mana bazigenda biga biboro bagu haba hariho manque de respect avuga ati ngo alo uri hehe nyaruka ndagushaka ngo ngaha wewe utegereza kuba uri disponible umwanya wose urumva icyo ushaka cyose arakikubwira umengo uri sonse kwemera nkuko nawe uri ukimubwira akagikora umengo uri sonse kwemera ariko wewe madama mu telefone bibi wait akuga yagiye wewe bavuga yakije anyika ukabura nawe yaciye rero umwe wese na ega beko kera abamama bacu bari ababosi cyane rwose kibi Maria kubera iki batashira imbere ubwo bukene rega ubundi wewe urizera hamugakora ibintu biragenda neza man nta kintu cigera nta mvura idahita amina yeah that's true ushatse kuronka amahera wowe nyene yes birakunda kandi birakunda urumva mugabo ugumushira imbere ngo ukeneye kumera nk'umugenzi wawe ntuzi ngene abayeho ariko usanga yifitiye abavyeyi ba millionaire canke bafise amahera baramugurira telefone nziza baramugirira ikintu cyose ashaka hama nawe ukaja ushaka kubaho nk'urya bro baho wewe nyene kora iby'iwawe always be yourself kandi niho uronka amahoro mu mutima mu buzima amahoro niyo ya mbere amahoro niyo ya mbere kubera ugiye kubaho uga ntuzi ingene ahataha ingene hameze ntuzi ingene aryama ntuzi ingene abayeho urashaka kuko nta muntu yigera agira ubuzima bubi mu bintu byose wowe urashaka kuba yego gusa twe muhiri wacu turafise amahoro ugasanga mwege muraryohewe ariko nta munsi n'umwe wigera wicana n'abavyeyi canke iki wama mu ngorane basi ntimuba conscient nka famille yose ngo muyage mushaka kubaho nko bandi babaho nuko uriko uravuga ibintu bikomeye hariya mama aravuze ati umuntu wese arakoda nawe nico ushigikiye ati ukoze ukizera ibintu biragenda neza nuko dutandukire rero mwebwe twagize gutyo tuza kubona What Beauty Ladies nimwe mu agence iriko iravugwa cyane iriko iraduga biteye ubwoba mbashaka kumenya ego mwaragiye hamwe nk'inkumi idea yazanaye kwande kugira mushobore gushinga kijya gikorwa bon sindi jenyene yeah c'est vrai wari muri agence nga sindi jenyene bon c'est moi qui a fondé ça mais d'affiche moi associé yeah on est à deux yeah ma idée c'était moi c'était moi comme une fille donc nari mvuye ku bakobwa b'Ubujumbura generation yanje abo tungana maybe bansumba gatucaye bari musi yanje ndavuga nti birababaje canke birabishe gukura gushika 20 donc à 20 ans ndashaka kwigurira igitumbura ibintu byose usaba abavyeyi ndashaka kwigurira bakobwa turazi dukenera des fois yeah kuki natwe tutobaho kuki natwe iyo uko kumva nibi tugarukamwe kuki iyo manque de respect bakwa ko tamayira dufise nizera ikintu kimwe yuko amaboko yacu ashoboye peu importe ce que tu peux faire nuwidandaza umubiri araronka amahera wowe ushoboye gukora ikintu kizima wahito yaronka you know so nagomvye rero kurevela canke nagomvye kuduza ikintu mu bakobwa you have to work reka kumva yuko umugabo azokora ibintu byose the bible said comment dire umugabo aronka umugore mwiza
aronka inzahabu yiwe donc ni nk'inzahabu yiwe anonse so niyo wagenda utari inzahabu ntuzobukira umugore uzoba ikindi kintu as long as you are not wise udashoboye kuba sage mu rugo nturi umugore kuvyara ntibikwita umugore kuba uri mu rugo wambaye alliance ntibikwita umugore ariko umugore ni wundi mwicaye mu cumba umuhamayida umugabo mu gatondo akavyuka agakora without you he cannot do anything so that's woman doesn't mean ko turi abakobwa no kugira ikibondo every gusa girl is now a woman yes kuba woman en tout cas tu réfères kuri bible nkuko twese dusenga n'umugore ashobora gufurnisa ikintu mu mugabo hanga umugabo ashobora kwicara mu bandi bagabo ati mfise umugore ilefia mfise umugore ntafise umugore kuko aryama mu cumba canke afise abana afise umugore kuko hari ivyo ariko arakora mu buzima bwiwe so tutakoze tudahagurutse ndi muto batabizi ariko ntabwo nimirije kuba umugore nombre mugabo narashoboye kumenya what's all about woman so actually c'était l'idée nubwo tutarashika ku bintu vyinshi mugabo c'était l'idée tukiraho nyene mbashaka kumenya rero père twagiye turabona kamwe mu publicité twaciyeho muri ko muravuga mugabo urabona ko kashizemo inguvu nyinshi mwe miyumvira gute ko gushiramo inguvu muri bijya bintu bizozana umusaruro kurusha abandi mwebwe mwakiyumviriye gute kubera ko urabona amagence dusanzwe hari menshi muga iyi wanyu urabona ko irikiza ku muvuduko hari inguvu nyinshi muri ko murashiramo oya nta nguvu nyinshi kandi nta kintu turushije abandi cyane gose ariko twe niyo twitangura by the way urumva ariko turizera yuko bizogenda neza nta kintu do special tuko turakora ngo uvuge ngo yagence ngo iwanyu ngo iri special ngo irafise ngo ibindi bintu ngo biri special ku bandi oya gusa tuko turagerageza imana imbere aho kantu imana imbere in God we trust God first mbashaka kumenya rero hariya kwa mama uravuze ati sindije nyine ndafise umu associé ubona gute amasoko azokoroha ko bishobora kuyaronka canke mbega ni giki iyi ni 2025 umwe wese umwaka ugitangura abafise planification zintuze ino agence ije umwaka ugitangura tuba dushaka kumenyere nakahe kabijya nibihe bintu mwebwe muzozana canke ni za services z'ababandi nyene basanzwe bakora ariko mwe mukazoba muzikorana ubundi buhinga canke kumbure ikindi kintu muzanye kugira abariko baradukurikirana canke amazi imisi bayibona isirikira bamenya ati ejo nituyige bizoba bitandukanye ni abana akatwe tumaze kubona kuri twebwe bien organisé kera ko twavyumviriye igihe kirekire si kintu twapa non twarafashikanya turavyumvira ko turekipa turekipa en tout cas kubazotwitura ntibazogaya dusaba ko gabeza bari intelligente c'est pas physiquement même donc seulement mais mentalement sont vraiment intelligentes tu vois en tout cas moi je ne connais pas kuri vidéo tu vois nibaza ko si kwishima actually ndiko mvuga ibintu donc bihari sindiko ndabesha so nibaza yuko rero uzoza wese c'est vrai ni service nk'izindi ariko ziri different in the way we work ko tubikora bientôt muzobona ama entreprise menshi tuzokorera menshi cyane kuko nkuko bivuze ati 2025 ije mu wiki ije c'est pas quand même tuzoheza umwaka tuvuga ati on a travaillé uri kuravuga ati twaricaye turamara igihe turiko turabitegura tumaze akenshi abandi twara tubona yavuga ati natoye aba hama ndababwira iciyumviro nyuma y'igihe gito ca turatangura kubera iki mwebwe kugira ide nk'iyabandi ariko mukaca mubanza mukamara igihe kirekire mutarabishira habona étude du projet voilà étude du projet numva kwiyumvira projet gucujanga boom
urabanza ukagira ama etude hama ukaraba si bibikunda dakunda bishiramo canke en fait icabaye ahanini gira tunatebe caga tunafata igihe cyo kwiyumvira nuko vyasaba amahera vyasaba equipment vyasaba kwitwararika abakobwa bacu ya umurundi urabuze utamuhaye amahera ntashobora kuguma inyuma ngo umwizeze kazoza jane umurundi gusa ba quand même ni bose ni tu exagères cyane abarundi turiya umurungo unesire ngo abarundi nuko ya donc ahanini utamushize kwa mahera ntashaka kuguma inyuma donc du coup twabanje kwegeranya utwo dufaranga ntabwo ari twinshi turakeneye support actually ni kuri turifuza mudufashe mu buryo bwose ushobora kumva ko udufashe financièrement mu ma social medias mwa mudufashije cyane juste twarateguye duke dushaka gutuma umuntu basiyizera ko igikorwa ugire gutanguze ari kizima yes mutaka babona ati akavuga ati nta bukene nta nzara ariko tuko turahangayika si nuko rero mukurangiza ikiganiro hariya reka mpere kwa Perle twari twatanguriye kwa Marie ndashaka rero amajambo 3 mu gusozera ikiganiro abari ko baradukurikirana guru ushobore kubasigira impanuro kuri ibi canke biriya na amajambo 3 novuga ngo ndashikane sinzi gusa mwakoze kutwakira tu ni bahezagira ramugoye ankiri savyumviri ije nuko mama sezera abakunzi ba Magic Channel nawe ariko baradukurikirana muri rusange ndetse n'abasanzwe bakunda bariko baramara iminsi babona iwacu Beauty Ladies. First of all, iwacu Beauty Ladies barakunda cyane baturungitse twaje turi wake ariko turi benshi quand même turabakunda twishizemo twese hama naje naryoye kuba hano kugira ngo dusangizanye byose yes nuko wari kura dukurikirana ndakubwira ko twari kumwe n'inkumi zibiri zo mu gisagara ca Bujumbura abakobwa muri iwacu Beauty Ladies nibo twari ko turayaga kuri nabiriya hambavu ya agence sasa baheruka kugurura aho nako baduze barakora ma event magiye atandukanye ntimubure kubarondera mu biture murabona ko nabigeme bicaye hasi barabitegura baravyiyumvira no twari ko turayaga kuri binabiriye barahitije barandushiriye agace barahanuye na cane cane abakobwa ko bokura amaboko mu mpuzu bagakora bakareka kuguma bizeye amafaranga avuye ahandi hantu nuko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zaba izo kudukebura ndetse n'izitera integero heza bikatwubaka bigatuma bintu bigenda neza ndakubwira ko kudutuka ariko arabuza gayo ati utadutuka mutsubabarira ubundi nibagiye kuvuga mutsoyemba twavuze ibintu bitaryoshe uri budutuke sibutukara mu kwishura commentaire zanyu muze gushira mu rupfasoni ndababwiye azakora ko adukurikirana baze kushira mu rufaso ndabwira ko mwari kumwe nanje mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete umugano w'abantu nuko ariko radufasha kugira amasana amashore kugenda neza mwite Scott asante.